Aha hari mw'ishengero Methodiste Libre ryo ku mutumba Mukonko muri komine Nyabiraba yo mu ntara ya Bujumbura, aho umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yari yifatikanije n'abakristo baho mu masengesho yo kuw'Imana igenekerezo rya 28 Ntwarante uno mwaka. Mw'ijambo yashikirije abari muri ayo masengesho, Nyeniteka Sinzohagera yabifurije kugira ibihe vyiza vya Pasika, aca arakenguruka ibikorwa vy'iterambere birangurwa n'ishengero Methodiste Libre. Yahamagariye indongozi z'iryo shengero guhimiriza urwaruka ngo rutunganye imigambi y'iterambere bace bayijana mw'ibanki y'urwaruka Banque d'Investissement pour les Jeunes bije mu mfunyapfunyo kugira ngo baronke ingurane bashobore kwiteza imbere. Umukuru w'inama nkenguzamateka yarabahaye n'izindi mpanuro zijanye no gukingira amasoko y'amazi, kwitegurira gushira mu ngiro itegeko ryerekeye kororera mu mpongore no kwirindikiza coronavirus. Ni byiza yuko mu komine hari ibiti byinshi, ariko nagenda basabe nabo inkaratusi nyinshi y'amasoko y'amazi twubahirize za metero 50 batubwira, kuko inkaratusi ziranwa amazi menshi cyane. Kandi nagenda babwire bwoko bw'Imana, igihugu cy'Uburundi cyo gihugu cyonyene kitaronka amazi ava mu bindi bihugu, ahubwo amazi y'u Burundi agenda mu bindi bihugu. Byumvikana rero nitutaba amaso ngo amasoko tuyakingire, inyuma y'imyaka 40-50 tuzakudusanga amasoko yose yakamye kubera ata amazi turonka ava mu bindi bihugu. Uburundi bashobora kuzoca buba ubugaragwa. K'Imana yaduhaye rino tongo, kumwe yabwira Adamu na Eva ibasira muri rya tongo rya Edeni ati ngira itongo ndaribahaye nimuririmire kandi muribungabunge. Reka tubungabunge itongo ryacu Imana yaduhaye aricyo gihugu cyacu c'Uburundi mu kugikingira. Mu gukingira rero, reka ndongozi muturongoye mu ntwaro muhimiriza bene igihugu barandure zirya nkaratusi ziri hambavu y'amazi, kugira ngo nanone turabe ko amasoko yacu yobandanya arimwo amazi, duteragire kimbure ibiti bituma ahubwo amazi aguma mw'isi yacu. Ndazi muri komine Nyabiraba negereye Mugongomanga na za Mukike, kandi murafise ibitungwa bitari bike. Ndagenda bibutse itegeko, bakozi b'Imana muze mudufashe mubwire aho murongoye, itegeko ryo kubuza abantu kuragira ku mitumba rizotangura kuja mu ngiro uno mwaka mu kwezi kw'icumi. Rero ndazi no mubo turongoye mu bakristo hari abafise ibitungwa, mutangure kwitegura kugira ngo kwezi kw'icumi kugeze nta gitungwa kizosubira kuragirwa ku mutumba. Bakibonye bazoca bagifata bagica amande. Gica amande naho ukuca bakigurisha icamunara, hanyuma amafaranga akaca aja mu kigega ca komine. Rero ubwoko bw'Imana mugende mwitunganye, mwubake impongore kugira ngo iryo tegeko niryatangura gukora zirize ritangure gufata mwebwe na cane cane mwebwe abakristo. Avuye mu masengesho mw'ishengero Methodiste Libre i Mukonko, Nyeniteka Sinzohagera yaciye aja mu nama yahuje intwazangabo z'abasirikare n'abapolisi bavuka mu ntara ya Bujumbura bahurikiye mw'ishirahamwe SOBEM, Solidarité de Bujumbura pour l'entraide mutuelle mu gifaransa. Iyo nama yabereye ku mugwa mukuru wa komine Nyabiraba, bakaba bahanahanye ivyiyumviro ku bijanye n'iterambere, indero no kubungabunga amahoro n'umutekano.